Mesha twaganiriye byinshi ariko hari ikintu numvise ca Dimanche ni biki? We navyo waruzi? Oya. Hari lancement officiel ya film shasha ya GFS. Yitwa gute? Yitwa Intwari z'urukundo. Ah bon? Yeah. Iyo filme ni authentique. Umva aho twakinnye amareresi yo igita byorosha rafiki yawe. Hariho ba Kimoko, ba Koreta, Mama Erike na muka Kimoko bose uravyumva. Uzobasangamo. Umva rero adresse Mesho nayikubarire. Adresse ni 15e avenue Kamenge à côté ya dispensaire Ave Marie. Ibirori bizotangura isaha 10 z'umugoroba hamwe n'ababa star préféré ntabo ndinze kuvuga. Hanyuma bar kwa Jean Paul, bar Paulsburg. Hanyuma ikurikira kwinjira mu bwire sheri kwinjira n'amafaranga make cyane. Kwinjira n'amafaranga 5,000 ku muntu akuze, ku mwana n'amafaranga 2,000. Hama kuri uwo munsi ikivugo cyacu kizoba ari Kundi ivy'iwacu, dushigikira ivy'iwacu, duteze imbere ivy'iwacu. Ndamukunda cyane. Urazi ko wambwiye gukunda umurundikazi w'imico myiza. Nizere ko akazi kako karagenda neza. Ego cyane. Nicaye n'imbere wa mukobwa wawe ujya se haramaze iminsi 2-3. Mwe n'umutanzi. Yeah.